Dumiriza rero abakenyezi gukunda gusoma ibitabo no gusoma ivyo byose abonye ntiyiyanjanjwe ko ngo gusoma ngo nivy'abarimu ngo gusoma ngo nivy'aba nafata umwanya wiwe wakazi afata umwanya wo gukora ibikorwa byo mu rugo akurikirana abana ngira afata umwanya wiwe wo gusoma kugira ngo yungure ubwenge navyo bituma nejo bundi ashobora gutera imbere akabona kandi kazi akabona ingene abandi babayeho nako amenya ingene yiyungunganya ahubwo mbere umukenyezi atembe niwe yubaka kuko aba nawe afise ivyumviro byo guteza imbere urugo rwiwe birashe abafise ivyumviro birashe kuko uretse ko gusa afise uburyo aranayaga n'abantu bafise ivyumviro birashe ni kuvuga ko umukenyezi atembere niwe yubaka ahubwo ukazobona umukenyezi atembera atubaka burya niyo atari kuba adateye imbere ntiyari kubaka abafise akagezo gusa ico twotandukanya ni kimwe umukenyezi ateye imbere ntace arara mu kabare ngo nuko ngo n'abagabo barara mu kabare oya ariko abagabo nebamye ko umukenyezi ateye imbere afise uburenganzira bwo kuja mu kabare akayaga n'abandi cyangwa akanashobora no kuhakorera ibikorwa bimwe erega hariho ibyo no kwita mu gifaransa affaire udashobora kuvugira mu biro muvuga muri ko murasoma kugira ngo mpave mutera imbere rero umukenyezi ntiyijajare ngo acarenza urugero ngo ko umugabo wanje ngo yatashe saha 8 anje ntaho saha 8 ariko umugabo namenye ko umukenyezi kuja mu kabare kuyaga n'abandi abifitiye uburenganzira nivyo binamutuma n'ivyumviro bwo bitera imbere. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro by'imbonesha kure n'isamirizi agaseke uyu ni wa mwanya w'ikiganiro bategabiri ungura ubwenge uyu munsi rero tuza kuyaga kuvyerekeye agateka k'umukenyezi aho tuza kumenya mbega agateka k'umukenyezi kifashe gute mbega nirihe sano riri hagati y'agateka k'umukenyezi hamwe n'iterambere ry'umukenyezi ni muri iyo ntumbero rero turi kumwe n'umukenyezi Jeanne d'Arc kugira ngo atubwire byinshi kuvyerekeye agateka k'umukenyezi ni n'umukenyezi aserukira abandi bakenyezi babanditsi b'ibitabo ba Afrika mu Burundi turamuhaye ikaze kandi turamuramukije murakoze cyane reka tumusabe rero yidondore ndetse aramutse n'abari ko badukurikirana nitwa Ndoa Jeanne d'Arc nkaba ndumwanditsi w'ibitabo ndamaze kwandika igitabo ca mbere citwa Les Paillettes mubona ngaha hanyuma nkaba ndongoye ishirahamwe ry'abanditsi n'abajejwe guteza imbere ibitabo mu Burundi gitwa mu rurimi rw'igifaransa Association Burundaise des écrivains promoteurs du livre ABPL nkaba ndanaserukira ishirahamwe ry'abanditsi b'abakenyezi b'abanyafrika rifise icicaro i Rabat muri Maroc ego ivyo novuga nko mu buzima bwa misi yose ko nabivuga uko Jeanne d'Arc imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina mbega iyo bavuze agateka k'umukenyezi umuntu yotahura iki agateka k'umukenyezi ni ubwigenge bw'umukenyezi buzira ugucinyizwa buzira gukumirwa buzira gukubagurwa buzira ivyo byose byoza bimubangamira ni kandi ni kwishira no kwizana k'umukenyezi mu kugira amagara meza no kuronka no gushika kwiterambere harimwo gushobora kuja mu ishure gushobora guhembwa umushahara ungana ku kazi kangana bataravye igitsina gushobora gutora no kwitoza iyo hageze canke iyo avyipfuza hamwe no gushobora kugira uruhara no gushikira amatungo canke kudakumirwa mu kuronka amatungo nivyo novuga muri rusangi nk'agateka k'umukenyezi. Ego murakoze cyane mbega ni igiki cokorwa kugira ngo agateka k'umukenyezi kagume gatera imbere ntigahungabana umukenyezi n'umutambukanyi mu kirundi tuvuga tuti umukenyezi n'umutambukanyi wa naka umuntu rero mutambukana n'umuntu mugendera hamwe ntimusigana iyo rero mutambukana kuvuga ko mugira intambwe imwe utegezwa gukora nkuko umugabo ari karakora nturera amaboko ngo nuko ndiko ndavyara ngo umugabo yirukanke oya ni mwirukanke mwese mukore kuko niwaba ufise ico ushikana mu rugo n'umugabo urahavukagira n'akamaro mu rugo wagira akamaro mu rugo niho nakagateka kawe kadahungabana ariko niwaje ngaho ugafyina ukagomba kwamikara nukuri
ubura agaciro ubura n'akagateka nyene karavuga kagenda ntacyo ugifise uharanira ntushaka kuvuga ngo none wowe uri kurasaba ngo ikimpa kijya ntacyo wihereza bakubwira kora ukavuga ati aba yajewe none uhavuka avuga ngo ndakeneye kuja kwiga mu mahanga udashoboye no mu rugo kugira icyo uterera rero umukenyezi nabanza amenye asohoke ave mu kinyegero asohokana ijambo asohokana ingingo yerekana ibyo ashoboye kandi abikore yerekana akamaro kiwe ni naho no mu guhanira agateka kiwe atawuzomwankira kuko burya guhanira agateka k'umukenyezi kuja kuri mikoro gusa tuguma dusemera ahubwo no kwerekana ico dushoboye koko tugakora hagera ko nk'abakenyezi bafise ingabire yo kuja mu bya politika hagera kuduga hagera ko ibikorwa akitanga agakora nk'abagabo nicare ngaharindire ngo bazomusanza ibiti muhira canke yicaye canke bazomakora umugabo wari umukuru umukenyezi nakore muri ko gukora kwiwe kuzotuma rero n'umugabo ambona yuko umukenyezi afisa ari ngira akamaro hanyuma hagara agateka akandi naho novuga ni ku mugabo abagabo ntibamenye yuko agateka k'umugore sukwiganzura oya agateka k'umugore kugira ngo ashobore gukora atera imbere yorohewe yubahirijwe sukugomba kubaruta sino kuguma nukungana nabo kuko nta kamaro ko kungana n'abagabo agateka k'umukenyezi ni ukugira ngo umukenyezi akore yisanzuye atawumurenganya atawumucinyiza akore ego nibyo dusaba abagabo kugira ngo ntibagome bibaza yuko guhanira agateka ari kugomba kwiganzura ngo oya sivyo namba ego tukiraho nyene yavuze ko kugira ngo agateka k'umukenyezi gaharanirwe ari umukenyezi yazira gukubagurwa mbega ryari bavuga ko umukenyezi yakubagura birashika haba mu ngo haba no mu buzi ugasanga kugira ngo ukore uronke ikintu canke kiriya yaba umugabo ntakwemerera ko ushobora kuba cyane ikintu abantu bakunda kuvuga kandi tudakunda gushira imbere umugabo ntiyemera yuko ushobora kuba urushe ukamengo wewe uri nk'igiti uri nk'ikibuye oya namenye yuko urushe namenye yuko uyu munsi yifuza ko munywa inzoga ukamubwira uti uyu no musi mbatanzoga ashaka namenye yuko rero hari ibintu ushaka kandi ufite uburenganzira ibintu byose ntucuvuga ngo ego kuko ari wabivuze nakumvirize agutahure aho arabamwe gukubagurwa no mu buziro birashika ugasanga umukoresha kubera umukenyezi agomba guca kuboneraho ubutahutevye akuyagisha amajambo udashaka oya umukenyezi uri umukozi imigendanire yanyigarukira ku kazi nareka kuvuga ngo ucuta isaha zirenze oya uri umukozi kandi nacareka nakubona ngo acatanga kubivugisha ibyo shaka ni buryo bwo gukubagura mu mutwe mu mico hakaba no gukubagurwa ko ku mubiri ni wa mugabo akubita umugore wiwe mbega basha mukubita ninka mbega burya inkoni turi mu kindi turabizi yuko inkoni ishikira igufa n'ishikira ingeso hanura byanse urabingene witura abandi mugabo gukubita nta kamaro na gato nyiko gukubita umubakanye kuko iyi nkoni ntiyana mbe umuhana ho abavyeyi bamureze bakiri bato n'imyaka wewe mubonanya afise imyaka 30 nubwo mukubita umushire ku murongo oya nta kamaro ko gukubita uwo mwubakanye muhanure nimwicare mu biyage mu bitorera umuti byanse mwitura abandi hanyuma haba no mu kazi hari abakoresha ngo ako gashano gaca gukubita ikwavu oya dusangiye akazi nta burenganzira bwo kunkubita ngo nukuri umugabo oya nakoze ikosa birashika ntawe udakora ikosa mbwira nikosore mpana ibihano vyanditse kuko ubu tugenda ku mategeko yanditse mugabo ntucuja ngo nkubita ikosa canke ucire mu maso kono gukubagura rero umukenyezi ivyo nivyo mu gateka k'umukenyezi twiyamiriza kugira ngo umukenyezi akore ari mu gateka kiwe amerewe neza ni naho bituma anashobora no gutera imbere ego mbega nirihe sano twovuga ko riri hagati y'agateka k'umukenyezi n'iterambere giwe agateka k'umukenyezi ari muri bwa bwigenge buzira gukumira bituma uyo mukenyezi akora akazi kose ashoboye kandi ashaka ntihagira abavuga ngo akora akazi k'abagabo nkuko muzobisanga mu gitabo ishasha ndiko ndandika kiri mu gusohoka nta kazi karemewe abagabo kiretse ngira ngo nk'akazi ko bagasaba ingufu nyinshi kuko umuntu wese arafise ahageza ku ngufu mugabo akazi gasaba ubwenge akazi gasaba ingufu zishoboka ntibavuga ngo hari akazi kagenewe abagabo canke kagenewe abagabo ntidukumigwe kubera igitsina agateka k'umukenyezi n'iterambere umukenyezi wubu araja kwishuri akona agateka k'umukenyezi bigatuma agiye kwishuri ashobora kwiga hanyuma akazoronka akazi keza agatera imbere umukenyezi wubu si bimwe vyakera bavuga ngo umukenyezi ngo nagume mu kigo umukenyezi wubu arasohokana ijambo
agaca urubanza. Kera bavuga ngo umukenyezi ntiyoca urubanza ngo nta hafisa akubita mu gahanga, ariko ubu araca urubanza neza, agakubita umuntu intaye mu gahanga, agahanwa. Ntagenda avuga ngo kajya agashano k'akagore kuko ntibikibaho. Yaciye urubanza na hari umukenyezi gukurikizwa kujya nyene. Nkuvuga rero umukenyezi ubu kubera ko yize, kubera yuko afise uburenganzira kuja mu ishure, afise uburenganzira bwo kuvugwa, umukenyezi ubu afise agateka kiwe ko kutakumirwa, kudafatwa ku nguvu, kutamererwa nabi mu mutwe, bituma aronka uburyo bwo kwiyumvira neza. Kwiyumvira neza bigatuma atera imbere mu buzima bwe bwa misi yose, mu buzima bwe bw'akazi. Agateka rero agateka k'umukenyezi karatuma umukenyezi yoroherwa mu kwiyumvira no mu migambi yiwe, hanyuma bigatuma yishira mu ngiro. Uko yishira mu ngiro niko atera imbere, agateza imbere n'umuryango wiwe n'urugo rwiwe. Ego, mbega mwishirahamwe ryanyu ry'abanditsi b'abakenyezi b'abarundi, mbega muterera gute kugira n'umukenyezi wese amenye ko afise agateka kiwe mu rugo canke akorera? Ubwa mbere duhimiriza abakenyezi n'abize bose ko ntitwemeza abatize gusoma, gukunda gusoma ibitabo, kuko igitabo nico soko ry'ubumenyi gituma dushobora gushika ku iterambere. Duhimiriza rero abakenyezi gukunda gusoma ibitabo no gusoma ivyo byose abonye, ntiyiyanjanjwe ko ngo gusoma ngo nivy'abarimu, ngo gusoma ngo nivy'aba. Nafata umwanya wiwe w'akazi, afata umwanya wo gukora ibikorwa vyo mu rugo, akurikirana abana, ngira afata umwanya wiwe wo gusoma kugira ngo yungure ubwenge. Navyo bituma nejo bundi ashobora gutera imbere, akabona kandi kazi, akabona ingene abandi babayeho, nawe akamenya ingene yiyungunganya. Umukenyezi rero turamuhimiriza gukunda gusoma, tukanamuhimiriza no gukunda kwandika, kubera yuko umukenyezi niyumve yuko afise uburenganzira bwo kwandika, avuga ivyo ashoboye, amenyekanisha ivyo ashoboye, avuga akamubakiye kugira ngo abandi bavyumve, babibone, bashobore kubigira ko icigwa canke nawe bamufashe gutora inyishu. Hanyuma kandi niyandike kugira ngo haboneke igiye wa mwanya uko abakenyezi bicarana bayage kubibaraba, bayage kubibaraba. Nko mwishirahamwe rero ry'abanditsi hoho, mwishirahamwe ry'abanditsi b'abakenyezi b'abanyafrika hoho, turafitse umugambi wo gufasha abakenyezi kugira ngo umukenyezi yashoboye kwandika ibintu ibyo yanditse ntibimupfane ngo abibike mu kabati. Tuzofasha abakenyezi kugira ngo bashobore kumenyekanisha ibikorwa byabo, hanyuma babonere kuronka iterambere. Muvuze ko mubigisha kwandika canke mukabahimiriza kwandika ndetse no gusoma, mbega ntibibaza ko byohava bibagora kuko baba bafite byinshi bakora mu rugo, canke murabigisha ingene babikorana byose hamwe? Nivyo manama navuze, umukenyezi, umuntu wese abwirizwa kumenya ingene atunganya umwanya wiwe, si umwanya umutunganya. Ni kuvuga yuko uri umukenyezi uramenya ko ufise akazi ujejwe, nico cyambere kidutuma dushobora gutera imbere, gituma dufise ico dushikana mu rugo. Ndiyamiriza cyane umuntu avuga ngo guterera mu rugo. Ntuterera mu rugo ku rugo n'ugwi wawe, nukuba ku rugo. Iyo uterera ikintu yatari cawe niho uterera. Rero umukenyezi abwirizwa gukora kugira ngo yubake urugo, kuko niyagiye mu rugo tuvuga ngo umukobwa wa naka yagiye kuba kugwiwe, yagiye kuba ku rugo, none yagiye guterera urugo. Oya, umukenyezi rero namenye yuko abwirizwa gutera imbere kugira ngo aterere mu rugo. Hanyuma kandi umukenyezi namenye yuko mu byo akora byose, kwaba kwandika cyangwa kwaba gusoma, abwirizwa rero kumenya ko ahejeje akazi ko ku kazi kajya kamutuma ashobora kuba ku rugo. Abwirizwa kandi kuba afise umwanya nk'umupfasoni nka inarugo gukurikana ivyo mu rugo, kumenya yuko imfungwa zimeze ukunuku, kumenya yuko isuku rimeze neza, kumenya ko abana bafunguye, kumenya ivyo byose bijanye n'urugo. Ategezwe no kubika umwanya wiwe nawe. Erega n'umuntu ni wa mwanya aptiza kwibikira wo gusoma igitabo, wo kugira sport, wo kuja mu bandi, agafata ati ni misi 5 mazi misi ntunda ko kazi, uyu munsi wa gatandatu ngomba kwicara nsoma igitabo, negeranye bya vyimvira nifise mu mutwe ngomba ndabishire ku rupapuro, ngomba no munsi ngira imimenyezo y'ikarashi iza gutuma nduhuka mu mutwe kugira ngo ku mugoro wanze kwandika canke nze gusoma. Umuntu wese umukenyezi abwirizwa kumenya kwigaba, ntacavuga ngo je urumva nyene ngo umukozi oya. Umukozi uramukoresha cyangwa ugakora mu ukamenya upanga umwanya wiwawe. Naho ubundi wijajaye ho umwanya wowo amasaha 180 arashobora guhera uri kuratera inkuru cyangwa uri kuri WhatsApp, cyangwa ugasanga amasaha 180 aheze uriko
urazunguruka ngata na kimwe uriko urakora gifata ni wewe kwiha discipline Yego. ukamenya ati iki gihe nza kuba ndiko ndakora iki gihe naco ndakibiki iki gihe naco ndakibiki wewe ukimenya ingene upanga umwanya wawe si umwanya ugupanga ni upanga Yego. Hari gihe usanga bubakanye bataborohereza mbega muri ico gihe naho baca babigenza gute? Agateka umukenyezi abwirizwa guharanira agateka kiwe umukenyezi burya afise agaciro afise ico akora mu rugo barayaga bakumvikana n'umugabo wiwe baraga bakumvikana nimba erega burya uje ushika udebari kusaba ibintu byose no haravuga ati hariya mugabo uri umukenyezi uvuye ku kazi yabonye kurushe araguha umwanya ukaruhuka sinawa urafata umwanya ukaruhuka waheza kuruhuka ukamubwira ati rero mwayazi tuvuga rero burya mpeje gukoresha devoir abana ndaza gufata umwanya nje hajya muri kajya kumba twategura dukoramwe ibikorwa nza kuba ndiyugaranye ndiko ndandika nashaka kukwankira mu gihe abona gukora ibintu bizima mugabo ukaba yugaranye ugiye kuri WhatsApp nawe acavuga ati cangaha rero wewe niwe wiha gateka ku bikorwa byawe hanyuma uwo mwubakanye mukayaga mugahuza akabitahura kuko burya nawe yebona ukuri umukenyezi w'akamaro nukuri arakumviriza nk'umukenyezi w'akamaro sino kukumviriza gusa murayaga mugahuza nk'umukenyezi w'akamaro tugume dushira ingufu rero ku kamaro kacu mbega dushoboye imbe dukora iki mbe ntiri tumuterana ibintu byose byo mu rugo umuterana byose byo mu rugo nabaca gufata kumengura umufasha rero bamuhamagara bikenewe gusa mugabo uri umuntu wo mu rugo uri umutambukanye muricara mukayaga umufasha ni wa wundi usanga umugabo yaraguze parcelle utanayizire kubavuga ngo azobara ngo nzoba ndamubwira mugabo uri umutambuka ntashobora no kubahuka kuyigura mutabiyaze kuko uburyo bw'urugo mu busangiye mwese ko bufise uburyo ushiramwo ariko rero urumva uri umufasha n'urumva icari cyo ko ari umuntu aza gufasha mu bikorwa ariko urumva umukenyeza kumenya ko ari umutamukanye turi kumwe turaja ni kimwe twita partenaire niyo ufise umugambi muri ko murakora umuntu ari umupartenaire ibintu nta kimwe ukora utamubwiye nta kimwe kandi muraya numuterera ivyiyumviro murahanahana ivyiyumviro ikintu cyo guterera ntikibamwo mu bantu munganye imitahe mu rugo rero munganya imitahe kuko mwese muri none ko mutambukana umufasha ari hari inyuma aza kubahamagara bikenewe ubwo mutambukanye muri kuma mubwirizwa kujana muri vyose uravuze ko nk'umukenyezi usanga yavuye ku kazi yarushe afise byinshi kandi yarinzeza mu rugo mbega nk'abakenyezi nabo usanga mu rugo atakazi bafise bakora birirwa mu rugo nabo umushinga ntayo uwo bubakanye yogira agateka gutuwo mukenyezi mu gihe uwo mushinga ntaca abona kumenga ntaca amazi uwo mukenyezi no gutandukanya bibiri hariho kubutakora kubera yuko akazi utararonka akazi bimwe twita mu gifaransa chômage aho umutambukanye wawe ni agufata nkuko atazagutara kuko ninkakujya ko hari ikintu bubuze ni kuvuga ni nkakujya wowe ugwaye malaria ni nkakujya wowe ugwaye ijisho agutara muri bobye kuko kuba udafise akazi kuko utarakaronka ni nk'akantu kakamuga kandi urazi ko mu kubaka tuvuga tuti ugwaye canke ukomeye nzogukunda ndagusonera imisi yose y'ubuzima bwanje umuntu mubi ni wa muntu w'umutaye ngo yaje kuko yanimana yarampaye gusino oya uyo rero n'umugabo avuga ati none wewe nibite nge niwe mukenyezi mubi hanyuma canka akaja gukora ibikorwa agaca yigarukira ngo urumva ngo nabunye ngo hari zuba ryinshi ngo abakozi ngo baraza ngo ntacu ngo baraza kungo ngo nabwiye ngo nakangwa ndabire uyo siwe naho urumva naho abayashizemo canka ari umugabo yamuhaye urumva uyo siwe uyo rero umugabo afise umukenyezi atararonka akazi kubera kataraboneka ariko arakarondera abwirizwa kumutahura kuko ari muri ico gihe no kwita cyo kuba bitarakunda ni nko genda mufata nk'umuntu yoba afise akagorane umuntu rero afise akagorane uramushigikira kandi kubahiriza agateka kiwe cyane umuntu umushigikira nishobora kutamwubahiriza uramushigikira kumva uti yiriwe muhira ndazi uko nawe arushe ko muhira ibikorwa ibi mukayaga ukamufata nk'uko yari kuba n'abakora ntucuvuga ngo uko wiriwe rero ngaho byose ukamengo bica biba ku nguvu sivyo nuko rero umaze kwishiramo yuko ari mu gihe cy'akagorane uramutahura mukabona ukabuze ko ari umunebwe
urumva nyene na utuguti ntavyo nazanye ngaha nta bintu mfise ngo usanga rero wowe nyene mukenyezi uri kuri suzuguza ariko rero nawe mukenyezi ataronka akazi twokwita akazi kamisi yose ko gutonda narewe narabe ico yo barakora mu rugo ntaca ba wa wundi ngo nanguzane urera abana uzane uteka uzane uwigisha abana uri kuramuremera kandi nawe utacu uri kurafasha nawe raba kimwe wofasha muri bijya byo mu rugo kugira ngo nawe wihe agateka ntushobora kuronka agateka utagira agaciro iha agaciro urabico wowe urakora mu kurinda kuronka akazi twita kamisi yose ko kuva mu rugo ko kuzana amafaranga menshi muri bijya urimwo byo mu rugo nawe iha agaciro ugira ico ukora ntugume wiryamye usange niba naravye ko umukozi yakoze isuku umugabo ashika avuga ngo hango bimeze gute kandi wiriwe raba ugire icumara niho n'umugabo azokuba hamakana gutahura murakoze cyane buca duhimbaza ko wa munani ntwarante umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi mbega uyu munsi agateka k'umukenyezi mu Burundi mubona kifashe gute haracaragahaze ego turi ku ntambwe novuga ko nziza mugabo haracaragahaze kubera yuko umukenyezi w'umurundi kazi ntarashika muri za nzego zifata ingingo ego ntarahashika kubera yuko umukenyezi rahohotewe kera ntiyagiye kwishuri hakiri kare yagiye kwishuri atevye kubera kera urazi ko bashira imbere mu muhungu kugira abanze yiga umukobwa akazo kwiga atevye bamaze no gutangura kwiga abakenyezi wasanga biga amashure magufi genda urongogwe kugira ngo witunge hama n'abagabo nabone bagaca baboneraho bagacavuga ngo wiga amashure matongo ngo n'umugabo ngo diplome n'umugabo bigatuma umukenyezi adashika ku mashure no kubumenye bwo tuma ashika muri bijya bibanza rero aho umukenyezi ntarahashika gose mboneye akajyo ko himiniza abakenyezi bafite impano zo kuja zo kuba bari mu migambwe ko ibibanza byinshi byo bifatirwa mu ngingo muri leta usanga biva bikomoka mu migambwe ndabahimiriza gukorera umugambwe nk'abagabo nimba bisabwa intererano nibakore batanga intererano nimba bisabwa ko baduga mu mitumba nibareke kufinisha baduge mu mitumba abandi ko ndavuga ku bakenyezi bari mu migambwe ku bakenyezi bari mu buzi busanzwe bahamagaye umukenyezi akarisha ubwenge reka kuvuga ngo urumva ngo jenga umwana oya numenye tunganya umwanya wawe uje gukoresha ubwenge kugira ngo ejo nihagera ko bakuduza mu kazi urimo bakuduza ufise ubumenyi bukwiye nibakuduza kuba uri mu kanaka nibyo naho mbere nashaka no gukebura leta abantu benshi abakenyezi benshi bari muri iyo migambwe nyene urasanga babakenyezi birukanka abakenyezi bakora atari bashimiga ugasanga umuntu yaronse kubera ari mu kanaka cyangwa ugasanga hari ikibanza kiri hajya kugira ngo bakwize igitigiri kanaka bakeneye bapfuye gutora umukenyezi bashiremo nasaba ko leta yozira abakenyezi babishoboye kugira ngo kakandi bavuga ngo nta gitangaje n'umugore kaveho kuko ubu hakiri cyakini cyo gutora umugore hariya kugira ngo wuzuze ikibanza haboneke 30% hari kibanza cyo kubera ko umugabo wiwe akora hajya n'umugore we duce tumutwara mutazi utaravye n'ivyo ashoboye biratumye n'umukenyeza akoze ikosa avuga ngo ndonari gitangaje ngo umugore kubera iki uyo mugore yaciye atukiza abandi bagore bose harimo n'ababishoboye ndasaba rero baze baraba umugore umukenyezi abishoboye umukenyezi mu kibanza kimukwiye kandi bariho abakenyezi turamaze kwiga abakenyezi baramaze kwiga baruzuye abari mu migambwe canke bari mu abigenga bariho baruzuye kugira ngo dukore neza yasura y'umukenyezi atashobora yasura y'umukenyezi womengo kera bamfata nk'umwana yiveho menye ko umukenyezi ari umuntu afise ubwenge kandi uranabizi na wewe ko urabona kuri ngaha suko ari kiganiro cy'abakenyezi baza ko n'indi biganiro bishoboye kubikurikira bamenye yuko ubwenge ntiburabi igitsina yego murakoze cyane mbega umukenyezi w'uyu munsi yo watandukaniye he n'umukenyezi waho hambere umukenyezi wo muri kino gihe aratembere cyane gose umukenyezi wo kire gihe ariyemera arumva yuko ashoboye ari umukenyezi waho hambere yatubwiye ingene ico gihe bamugenye kuba umuyobozi mukuru hanyuma yumva umengo ntavyo ashoboye umugabo aramuga ngo nico udashoboye n'igikiganutse kandi yari umukenyezi yize yego yari umwe ari mu kazi mugabo umwe ari mu kazi yari yarize ico udashoboye n'igikiganutse n'umugabo yarinze kumukuramwe ubwoba ariko abakenyezi bu ahubwo barabiharanira barabirondera ntarundi kumwingingiza nukuvuga umukenyezi ubu ariko arabona iyaja arumva ko kandi abakenyezi ubu urabona no kuko ubuzima buzimvye biratuma natwe turondera gukora kajya kazi hari n'abakenyezi bironderera ku buryo bwabo gukoresha ubwenge kugira ngo bashike
hanyuma kandi rero umukenyezi w'ubu uretse yuko yiyemera hariho nako kaje yuko bamuha karyo akerekana icyo ashoboye kera rumva uretse ko hariho ubwo buzi batakora ubwo buzi batatuma useruka ngo kaze ntibikisake zihari ngo rumuna na rugo umukenyezi niwo gusenya kuvoma gusasa niwo kurondoka urabizi yuko ufise umukenyezi atagiye ngo murondere mushire hamwe ntimushaka gutera imbere wowe ariko arakora ukuboko kumwe rero umukenyezi w'ubu arafise ishaka umukenyezi w'ubu ariyemera umukenyezi w'ubu ararondera suke n'umukenyezi wa kera yego hariho abantu bamwe usanga bibaza ko umukenyezi agiye imbere cyane kumbure aserutse no mu bibanza byo gufata decision byotuma asambura nk'urugo canke ntashobore kubaka nk'umukenyezi w'imboneza wo babwira iki oya ivyo sivyo namba abarakageso kiwe umukenyezi ateye imbere ntibimukuru ubupfasoni aguma ari umupfasoni ni kuvuga ko ahubwo mbere umukenyezi ateye imbere niwe yubaka kuko aba nawe afise ivyumviro byo guteza imbere urugo rwiwe birashe abafise ivyumviro birashe kuko uretse ko gusa afise uburyo aranayaga n'abantu bafise ivyumviro birashe ni kuvuga ko umukenyezi ateye imbere niwe yubaka ahubwo ukazobona umukenyezi atembera atubaka burya niyo atari kuba adateye imbere ntiyari kubaka abafise akageso gusa ico twotandukanya ni kimwe umukenyezi ateye imbere ntace arara mu kabare ngo nuko ngo n'abagabo barara mu kabare oya ariko abagabo nebamye ko umukenyezi ateye imbere afise uburenganzira bwo kuja mu kabare akayaga n'abandi cyangwa akanashobora no kuhakorera ibikorwa bimwe erega hariho ibyo no kwita mu gifaransa affaire udashobora kuvugira mu biro muvuga muri ko murasoma kugira ngo mpave mutera imbere rero umukenyezi ntiyijajare ngo acarenza urugero ngo ko umugabo wanje ngo yatashe saha 8 anje ntaho saha 8 ariko umugabo namenye ko umukenyezi kuja mu kabare kuyaga n'abandi abifitiye uburenganzira nivyo binamutuma n'ivyumviro bwo bitera imbere hanyuma rero umukenyezi erega n'abafise amahera erega n'abari umushikiranganje aguma ari umukenyezi aguma kurikana ibintu byo mu rugo aguma yitaho urugo nk'umukenyezi nico gituma atawo kwitwaza ngo umukenyezi w'umushikiranganje ngo umukenyezi atwari banki ngo acasambura haba namba yarakageso yarasanganywe tureke kwitiranya akageso n'iterambere ry'umukenyezi. Mu gihe twimirije guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi n'akahe kajambo mwabwira abakenyezi muri rusange? Nagomba ngira abakenyezi bamenye agateka kabo bamenye n'ivyo bategerezwa. Umukenyezi namenye ko kugira ngo agateka kiwe kubahirizwe amenye ko atezwe kugira agaciro nawe niwe akiha mu bikorwa akora n'ukuntu yitwara. Nagomba mvune akagohe mbere abakenyezi ku munsi wa 8 ntwarane wimirije nitureke kuje kwambara ibitenge duce tuja kunywa icupa siko kamara kujya munsi nyongera saba abakoresha aribo bateguriye imisi mikuru canke amashiramwe baba barimwo nibategure amanama nandi makoraniro kugira ngo abakenyezi bakorane kuri ujya munsi bahanahana ivyiyumviro ko agatega kabo kageze batezanye imbere mu vyiyumviro bareke guca kuraza kujya musonga abagabo ngo utangura igitenge ibarariraagwa si umunsi wo kwiganzura ni umunsi ahubwo twari dukwiye kwicara tukarabata mbega ibi bigeze mbega ubwo burya gutora ntibyari bifise akamaro mbega ubwo ibi ntibyari bifise akamaro nivyo rero nahimiriza abakenyezi gukora agateka kabo biha agaciro. Reka dushimire umutumire wacu Jeanne d'Arc Nduwayo yitavye utumire kumbonesha kure n'isamirizi agaseke. Shimire namwe mwese mweko muradukurikirana ikiganiro bategabiri hungura ubwenge kigarukiye ngaha naho butaha.